kuvugana nawe mwami wanje mana yanje umutima wanje ukeneye kuvugana nawe shaka kuvugana nawe mwami wanje. This is Fresh TV, we shine to progress. Hello bakunzi ba Fresh TV Desta 57 kongeye kubaramutsa tuvuga mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye muri kano kanya tungiye kuba ikaze mu kiganiro cacu cyo nshoboye murazi ko twama tubazanye abatumire benshi batandukanye muri kano kanya rero dusundi mutumire mushasha reka tumuhe ikaze nko mubimenyereye yabanza kutwidondora kugira ngo mumenye tugiye kuganira muri kano kanya kumbura ataramumenya ariko ndazi ko benshi musanze muramuzi mwaranamubonye na hano ariko reka twibutse akazina kiwe maze tubandanye ikiganiro cacu tubaha ikaze. Murakoze cyane ndabaramukije abakunzi ba Fresh TV ni Christian Niyonshuti. Ego tubaha ikaze Christian. Murakoze cyane. Ya nkuko mwabyumvise rero mu kiganiro ico nshoboye ndazi ashoboye byinshi bitandukanye ariko muri kano kanya tugiye kuganira mucashanzwe akora benshi mu muzimwo mu kurimba indirimbo mpimbazamana. Christian ubundi mwabitanguye ryari byabaje mu gute ni bamwe muri Sunday School canke wararyamye wisanga nyene uroti kurari mu vyubuka urandika Christian byaje gute canke abimaze n'igihe kingana gute? Okay, bon c'est histoire ndende cyane kuri ico kintu. Nakuriye muri Sunday School ndabikunda cyane kuririmba ariko hagera igihe ndabivamo hakiye gihe umuntu ageraho yifatira ingingo bivanze na adolescence n'ibindi ama njanja muri mu muziki bakunda kwita wisi cyangwa se musique ya profane muziki udahimbaza Imana ndabibamo igihe kirekire mugabe igihe kiragira kubera ko umuntu yaracokoje Imana ntemureka kugenda akagirira irongera irangarukana mu bwami bwayo ubu rero ndashikamye navuga ko rero ndabimazemo igihe kirekire ubwo byashitse hakabamo pause ivuye kuri ico kintu cyo kurimba musique profane. Ego murako nyene uhereje ko habaye pause kuri indirimbo profane ni iki cyakumotivye canke cyagusunikira no kumva wohindura? Mu bisanzwe naratahuye neza yuko ibintu nako ndatanga ari ibintu byica imitima y'abantu ndatahura kandi yuko ico atari cyo mpamagarirwa hari ikindi kintu Imana yandemeye ari cyo nkwiye kubaho nshira mu ngiro nkatanga ibikiza imitima y'abantu. Ego kuva ico gihe ubimaze kuva byinjiyemo gushika n'umusi tuko turavugana ibintu bisa nk'intambamye wagiye ubona muri rusange bishobora guhura n'abandi bose bari muri kote ya gospel ni nk'ivya nyamukuru. Intambamye nyamukuru usanga igaruka ku vy'umuntu ariko aratanga d'abord mbe ivyo bintu ariko aratanga nivyo yategerezwa gutanga nyene ho ukuntu ariko arabitanga ingene ariko araserva ishengero ry'umwami ameze niko yategerezwa kuba ameze réellement. Hama ikindi kintu mu bigaragara usanga ari uburyo kubera yuko ntabwo ushobora kugenda ku mu producteur mubwire ngo je ndi umukozi w'Imana nkorera akaririmbo mu izina rya Yesu kubera ko wizeye no ashobora yogenda guhaye n'igiti yogenda guhaye n'ikofi voilà urumva ntushobora kugenda ku mu videographer mubwire nti nkeneye video mu izina rya Yesu kubwo kwizera y'inkorera you have to pay tegerezwa kuri amahera ico kintu kiraba nk'intambamyi mugabo kubera yuko haba hari watanze ingabire kandi ingabire biri gikora kubw'icubahiro ciwe ntabwo Imana iburi ngene bigenza tukisanga ibikorwa byakoretse ariko kandi amahera igihe yoboneka cyane hariho ukuntu kalite ibikorwa yo kwiyongera. Kise gushika n'umutwe turavugana umaze kugaragaza ibikorwa bingana gute ndavuga imaze kuja ahabona bimaze kuja kuri navuga kuri YouTube channel yanje n'ibikorwa bitanu. Ego wotubwira nk'indirimbo zitatu uherukirako? Zitatu mperukirako hariho naritahuye ngo nareka kurira. Nizo zitatu mperukirako. Ziri kumwe zose? Oya
imwe ukwayo iyindi ukwayo iyindi ukwayo. Christian, ubundi turavye muri gospel turabona muriko murakora muri benshi kandi vraiment dushima Imana ku bwanyu, ariko turavye umuvuma iriko iraba mengo ntihwanye n'ubwo bwinshi bwanyu nuko gukora kwanyu nuko guhaguruka kwanyu. Ubundi nk'ibintu bibiri wovuga bituma ivyo byose biriko biko tuko tubibona nivyo muriko muravansa kandi muriko murakora turavye dusubiye inyuma gatoya, ariko ubona igituma bitari kubimera nkuko vyategezwa kuba nka bibiri muri byinshi nka Christian mu kuvuga ibyaha. Ikibazo ca mbere urabona tuko turakorera ubwami bumwe no dukorera n'umwe mugabo ku bantu turiko turakora usanga ivyizegwa dufise bitari bimwe, kandi ivyizegwa dufise birafekta n'amakomposition yacu canke se n'ingene duserva, kubera ko iyo umuntu afise ivyizegwa bitari byo akompoza bitari byo nyene. Kumbura ngene heze kudutera amabuye ati hari abafise ivyizegwa bitari byo, niyeza ko ushatse kuvuga ko benshi bakora bivanye n'ivyizegwa by'ishengero rimwe, ugasanga n'indi batumbereje aho rimwe na rimwe bigatuma no mu yandi mashengero deux fois batavuze nk'iyo ndirimbo kuko batahuje ivyizegwa. Nibaza ko ikibazo hanini gihagararaho. Ego cyane. Hama ikindi kibazo novuga ko ari kutigishwa, kubera ko ingabire iyo imaze kuboneka iraregwa, ibikeneye kuregwa. Ingabire zacu nyinshi ntiziregwa, ubu maze kumva uririmbye hama hakaboneka abantu batanu bakubwira felicitation, you the superstar, menga turyoherwa n'ivyo ikaca umenga birarangiye audio yo kuvuga duti kw'ivyo bibaye rero yanga ico kintu kibaye kinyemeza neza yuko Imana iri kumwe nanje, kuko Imana ikwemeza n'abantu, ariko menye neza yuko ingabire Imana itayimpaye kubwira ngo ndondere icubahiro ciwanje canke kwinezereza jewe. Bintere cyane kurondera icubahiro c'Imana, kuko iyo wewe wishize hasi ugashira Imana imbere, Imana irabinezererwa cyane nayo irakuduza. Ikindi naco twisunze ivyanditswe vyera, tubona menga kenshi duhora tugarukira muri wa mpezagi, tukumva menga biraheze, ariko tuko turaraba guhimbaza Imana kw'ishengero rya mbere kwaba kuri powerful gusumbu, kandi hari ibimenyetso byakurikira uko guhimbaza Imana. Turiko turahera kuri naissance y'ingene umuziki wavutse mu makoraniro y'abera, tukashika no kuri rya generation ya Yehoshafati ategwa akaronka ihishurirwa ryo gushira abaririmbyi imbere, bamaze gusenga bagahimbaza basazishije ukwerane, kuvuga atagasembwa banywanye n'Imana. Abari babateye bace basubiranamo, amahanga yari abateye aca asubiranamo. Ico ni ikimenyetso gikurikira kwa guhimbaza Imana kwabo. Paulo na Sila kuri generation yabo bari mu gasho, bariko barahimbaza Imana basenga, iminyoro yari baboshicira ifuduka. Turashobora kwiyumvira none twebwe ni kubera iki biherera muri wa mpezagi ivyo bimenyetso bitaba, ata abantu bumva banyotewe Imana bivanye n'ingene twahimbaje, dukora ibishobora kuba biryohera amatwi yabo gusa bikaba biraheze, ata abantu baza bagwaye bagasubira inyuma bakize, ata abantu. Turaho nyene Christian, urizera ko hobaho nk'igihe kimwe uriko urahimbaza canke umundi mugenzawe agahimbaza ku buryo n'abagwayi bashobora kuhaguruka par exemple nk'ibimuga canke urwaye agakira, kumwe tuvuga ati basengeye umuntu kanaka, ariko kuririmba just gusa kuririmba ukumva ko ari umuntu yabohotse, kumva ko ari umuntu yakize? Ndavyizeye cyane. Icari kibura cari ikinyene, cari uko dutira dukonstate ko hariho ikintu kibuze mu guhimbaza Imana kwacu. Hama tumaze kubibona dukorere ivyo byose bisabwa kugira ngo dukosore. Namba ari bisaba kwigishwa twigishwe, namba ari bisaba gusenga cyane dusenge cyane, namba bisaba kwiga ijambo ry'Imana no kurisoma no kurigendera tubikore, namba ari bisaba kunywana n'Imana, gukora twamanje kwisuzuma, tumanze tubikorereko, kuko biranyemeza neza ngo kuko icatumye apfira abantu kwari kugira ngo babe batacinezereza, ahubwo babinezereza wabapfiriye akabazukira. Ni kuvuga twisanze twaragendeye mu makosa yo kuba subjectif mu guhimbaza Imana kwacu,
au lieu d'être objectif. Yeah. Donc nous sommes assujettis twigira le sujet de nos louanges tunakomenga twarihimbaje muri make. Juste mwimenyekanishe mugaragare muboneke. Voilà. Nkuko menga ni twebwe dukeneye kuboneka. Or Imana ikeneye ko ahubwo babona yo muri bice muri twebwe. Ko Imana ntibazoyibona face to face, muga they can see God through twebwe. Yes. Rero nayo makosa byari bikenewe gusa ko tuyatira constant hama mukashamuna dukosore rero noneho tukabona ivyo rero mwategetse kugaragaza. Voilà rega nico gituma twumva ma 80% turirimba indirimbo z'abandi bantu. Ils ont pris le temps yo kwiga ijambo ry'Imana no kunywana n'Imana no gushishoza mu bandi babitangiye imbere muri karere. Nibaza ko ubundi Christian turavye umurinzi wese n'umwanditsi. Est-ce que umwanditsi wese n'umuririmbyi? Oya, je mpora nkurikirana ama content ya Karijob na Cody Counts. Nk'ubu Karijob n'umuririmbyi mwiza cyane. Mugabo si umwanditsi. Aremera ati jewe umugabo wanje Cody Counts niwe anyandikira. Malgré que mutamuzi cyane nkuko muzi. Niwe anyandikira. Nibaza ko ikibazo turaho nyene benshi cyane mu gwaruka muri ko muraruka muri kino gihe abona ati je nkamwandikira simboneka hazoboneka we bigaruka oturo ya hahandi nyene bavuga umengo muri ko murashaka nyene tubabone nivyo ni byiza ko babona ariko kandi aha nitwashaka ko twobona icyo kiri muri mwebwe. Rero nibaza ko hoba kwandiki kubona hari uwandi umwanditsi mwiza hakaba umuririmbyi mwiza bagahura abantu umwe akandika undi akaduhereza maze bikagaya bidushitse. Mu bisanzwe kugira izo ngabire zose ukazigira icarimwe si bibi kuko biri compatible ariko si misi yose umuririmbyi aririmba neza bari umwanditsi. Nibaza ko atari na kenshi. Yego sina kenshi kandi si gihe cyose umwanditsi ce n'est pas nécessairement ko abazi kuhibongoza. Arashobora kuba ari umwanditsi mwiza yumva ibyo kwandikwa kandi biri riche mugabo akaba toshobora kuririmba. Mugabo ikibazo rero kubera ko twamaze kugira guhimbaza Imana kwacu kaba subjectif tukashaka kutubonekesha twebwe nyene umenga hacaza ikibazo none jewe nakompoje bino bintu biryoshe gutya bigaherera mu byo muntu yarivye babona urya ubundi jewe simboneke no mu usiri banshireko. Urumva nico kibazo kiboneka mugabo turi mu bwami bumwe namba turiko turarasana n'abansi hama jewe nkumva we Jessica uraje urambwira uti kwera ko tuko turarasa bari abansi nkaba mbona yuko ahantu urushe gatonye reka ndakwakire gatonye uruhuka iminota 30 nanje ndasane nabo kitezwe tutajyama hasi twese. Ego byari bikwiye kongera ko mugati turasangira urugamba ibyo ariko ibyo biri mu bantu mu bisi ariko mu bwami ntibiriko biraboneka. Nico kibazo. Christian no twagumye muri rusangi utubwira hano ibikorwa byo babiri kumbura ariko aratumva ati ujye muhungifa ko nja kumwumviriza nanje numve koko kwanza ko ari we yiyandikiye canke ari uwamwandikiye canke n'ibyo tubwira ko ari byo kumbura ari twe nawe ugenda urabona tugukosora ubu utashize mu buryo bwo bakoze bwa mbere ariko tubwira ibikorwa byawe biri kugira ngo nushaka kudukurikirana cyangwa kukurikirana wewe abone ibikorwa byawe ho biri. Bon, ibikorwa byanje biri ku ma platform atandukanye. Hari YouTube, hari Instagram, hari Facebook page, hari TikTok. Niho ndiko ndakorera cyane kuri izo mvuze. Hose handitse ko izina ni Christian Niyonshuti entre parenthèses Kiki. Ego. Ako nako kabusiguriye. Ni abreviation ya Christian niyo bamenyereye mugabo moi Antoine amazina yanje y'ukuri kandi nkunda cyane ni Christian Niyonshuti. Ni murakaze cyane. Christian dushishiriza ko gato amasegonde make ku ndirimbo novuga ntihamagiye kinini cyane gose ushize ku mugaragaro kugira ngo dutera amatsiko n'abantu aca birukanga baje kumviriza ariko tubahe muri 30 secondes. Navuze ko hariho yitwa naritahuye go nareka kurira sinzi iyo mwa iheruka yitwa naritahuye. Twomborengera niho iyi ndirimbo yakozwe yaramaze kwanaliza byose arabona bon izakozwe naramaze kwanaliza ibi byose ntizirasohoka kuko mfise n'umuhamagaro mushasha wundi utandukanye n'ingene ariko ndakora bizoza rero bitandukanye bimaze gukorwa byose. Ntaco reka dufatire kuri tumaze duheruka.
ndatandukanye na ca gihe naribwize n'uwambambiwe nifata uko nishakiye ishayo ry'umwijima ryari ryaranyuzuye ariko ubu naritahuye ibyari inyungu byahindutse ubuhombe kuva nizeye umwami yambambiwe ubuzima bwanjye yarahinduye mahoro umunezero biranyuzuye buno n'urukundo byiwe nibyo nishimiye ndi umwana wo mu rugo kwa data sindi umushumba ndi umuraganwa na data ndiboneye mu jisho rya data icyo nkora ko iyo cyagitatata rukunda nkunda na karamata ananipenda nilinda kwake nimedata ndakunzwe ndarinzwe ndahiriwe kuko namumenye nundonderere hahandi naritahuye sinkikora bya bindi naritahuye. Wow. Christian, iyo style yitwa gute? Dance hall. Yes. Okay. Antu kikora bake mu Burundi? Dance hall, yes. Dance hall kora bakenya. Kuko yise mu style? Dance hall still kuyisangamwo cyangwa kuyikora nuko usanga deja ariho nyene wahamagariye gukorera cyangwa se uyikunda hamukiga kuyiririmbamo ego dancehall reggaeton nabikunda cyane ariko ndi muhamagaro nkuko nabikubwiye. Okay. Christian, tuko twegeza kurangiza umwaka neza ko dusigaje amezi make cyane nikico twomwitega ko kumboye kiri mu nteguro imbere ko turangiza umwaka. Ikintu ndiko ndakora nizera yuko nzosangira n'abandi avant yuko umwaka urangira. Mfise album ndiko ndakora indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana nkuko nari nabibabwiye ko nso wundi muhamagaro wundi umuhamagaro twawumva canke tuzowumva ya deja namaze kubivuga sinzi ko navyibaraguye cyane navuze yuko ubwa mbere je nakunda cyane gukora izi style zinyaruka cyane zitambika dancehall reggaeton rap n'ibindi ariko ubugiye kwinjira ariko nasanze mpamagarirwa cyane kubaho ubuzima bwo guhimbaza no gutaza cyane kurongorera abantu b'Imana kunywana n'Imana bike mu ndirimbo go niyo muhamagaro nasanze ari wanje cyane gusumba kandi naraniganye n'uwo muhamagaro cyane se n'Imana cyane kugira ngo ndabyemere byarantwaye igihe kirekire ndinda kubyemezwa n'Imana ko ariyo nyene ishaka ko nkora ibyo muri ako nyene bodushishizaho ka 30 secondes bitandukanye nakajya batubwire kugira ngo bumve difference indirimbo imbere yose. Okay. Nshaka kuvugana nawe mwami wanje Mana yanje umutima wanje ukeneye kuvugana nawe nshaka kuvugana nawe mwami wanje Mana yanje umutima wanje urakunyotewe. This is Flash TV. We shine to progress.